turahawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako mu gihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze rero twumvirize kandi twigishwe. Njuti nama bakunzi mwese muteze amatwi y'iganiro inyigisho za Bibiliya, turabaramukije tubipfuriza amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Turabahaye kaze mu mwanya mwiza nk'uyu w'inyigisho za Bibiliya, tubamenyesha ko muri kumwe na Pastor Udumaze umutima ubategura kandi akabashikiriza ikiganiro inyigisho za Bibiliya. Ndabibutsa ko mu kiganiro giheruka twumvise ukuntu Imana yababajwe nuko Abisirayeli bayihevye bakaja gusenga ibigirwamana kandi yari yarabakunze. Amajambo twabonye yose mu bice vya 16, 17 na 18 vy'igitabo ca Ezekiel yari imburi y'ugusamburwa ku Yerusalemu kubera ivyaha vy'abantu baho. Imana yabisubiyemwo kenshi kubaburira yuko umutima ucumura ari uzopfa. Twarangirije ku ijambo ryiza ryo mu gice ca 18 ku murongo 32 aho Imana ibwira abantu bayo iti nimuhindukire mubeho. Inyigisho zacu z'uyu munsi zishimikiye ku gice ca 19 n'ica 20. Turaza kumva ingene Ezekiel yaririye abami b'Abisirayeli kuko yari yareretswe amabi bagiye kubona. Turabona kandi ingene Imana yakomeje kubahishurira ibibi bagendeyemwo. Reka rero twihweze amajambo y'agaterantimba Ezekiel yavuze ku bwa Isirayeli nk'uko tuza kubisoma mu gice ca 19. Turaza kubona n'ibigereranyo bibiri Ezekiel yakoresheje. Ariko imbere yuko dusoma ayo majambo yose, twumviza abaririmbyi mu ndirimbo yabo ikurikira. Transworld Radio, oh, Transworld Radio, Transworld Radio, Transworld Radio, Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, 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 Sambirana. Imani hapi chubahiro. Sambirana, 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 Usemera. Imani hapi chubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza, inkuru nziza, inkuru nziza, ni agakiza, kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza, ni agakiza, kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 Imani hapi chubahiro. Sambirana, 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 Imani hapi chubahiro. Sambirana, 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 Imani hapi chubahiro. Imani hapi chubahiro.
murakoze baririmbyi. Umwami Yesu Kristo abaho umugisha. Kaze rero mwese abateze amatwi inyigisho za Bibiliya, dusome mu gice ca 19 c'igitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiel, duhere ku murongo wa mbere gushika kwa gatatu. Amajambo y'Imana haravuga ngo: ikindi cura intimba uririre inda y'ingoma y'Abisirayeli, uti nyoko yari iki? Yari intambwe y'ingore, yigaramangira mu zindi ntambwe, ikonkereza ibibunda vyayo hagati mu migunza y'intambwe. Kimwe muri ivyo bibunda vyayo ikireze kibimugunza w'intambwe, nuko yiga guhiga iromagira n'abantu. Mu vy'ukuri ayo samarira ya Ezekieli, ahubwo n'amarira y'Uhoraho, umwe nyene yaririra Yerusalemu, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 23 ku murongo 37 gushika kuri 39. Uwo niwe hano mu gitabo ca Ezekieli aririra abami b'i Buyuda. Si benshi bari bababaye canke bitayeho abinda y'ingoma y'Abisirayeli, ariko Imana yo yari bababaye. Mbega ninde yabaririye? Ijambo ry'Imana itwereka yuko ari Imana. Mugenzi wanje, inshuti mukunzi wumviriza inyigisho za Bibiliya, mbega weho uyu munsi abakubabaye vy'ukuri bangana iki? Witegereje neza usanga ari bake cane. Mbega bo mukorana ubona bakwitayeho bikwiye? Canke bo mu muryango wawe, canke bo mw'ishengero ryawe? Hari benshi bakwitayeho kubera ico babona boshobora kugukurako gusa, atari ukubera urukundo bagufitiye. Ariko Imana yo irakubabaye kandi nanje irambabaye. Ico nico gikwiye rero kuturemesha. Naco twari tumaze twigereranije n'ubwinshi canke ubunini bw'ivyo yaremye, mbere twogereranywa n'utuvunguka dushobora kuzimirira mu kirere, ariko Imana ishimwe yoyo itwamizako ijisho kubera ko itubabaye. Abami b'Abayuda aribo bamwe ba Yehoyawazi, ba Yehoyakina, bari abantu bakundwa na bake. Imana gusa niyo yari ibitayeho. Intambwe rero ivugwa hano no kuvuga uwukomoka kuri Yuda. Yakobo aravuga mu gitabo c'Itanguriro igice ca 49 ku murongo wa 9 ati: Yuda ni kibunda c'intambwe. Ivyo Yakobo yabivuze ca gihe yari kwararaga abana biwe uko ari 12, maze akavuga nk'uvugishwa kuri kazoza kumwe wese. Iryo jambo turarisanga kandi mu gitabo cyo guharura igice ca 23 umurongo wa 24 ngo: raba iryo hanga ribaduka nk'intambwe y'ingore, rivumbuka nk'intambwe y'ingabo. Mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana 5 ku murongo wa 5 naho turabona ko umwami Yesu yitwa intambwe y'uyu muryango wa Yuda. Havuga ngo umwe muri ba bakuru arambarira ati: ntacurira, intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago ku gishitsi ca Dawidi yaranesheje, ngo azigurure ikitabo amene ibikimatanije indwi. Samirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana, usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera Samirana, samirana, usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, samirana, samirana,
Sambirana, sambirana, usemerera, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro, Imana rurema, Imana ihabwa icyubahiro, Imana y'agakiza, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro. Ikigereranyo kigira kabiri Ezekiyeli yakoresheje ni ic'umuzabibu. Turasoma mu gitabo ca Ezekiyeli igice ca 19 umurongo w'10 gushika ku 12 ngo nyoko yari ameze nk'umuzabibu watewe hafi y'amazi wama cane ukagira amashami menshi kubwo kuba ku mazi abugereye, kandi wariko ishami rinoze ryagizwe inkoni y'umwami y'ubugabe yari inugereye hejuru hagati mu mashami yitwa itunda, yaribonekeza hejuru n'udushorishori twayo twinshi, ariko uwo muzabibu waranduranywe uburake utsindwa hasi, maze umuyaga uva iburasirazuba wumisha inzabibu zawo, rya shami ryawo rinoze rirahanyugwa rirakabirana, umuriro urariturira. Ayo nayo n'amarira yaririwe isi y'Ubuyuda. Abo bantu bashitse muri ico gihugu Imana irabahezagiriraho, bari bameze nk'umuzabibu utewe muri ico gihugu, ariko umuzabibu wahavuye uranduranwa uburake igihe abantu batwagwa ari nyagano. Iyo ni inkuru y'umubabaro utagira uko wongana kw'ihanga rya Isirayeli. Tubandanirize kino kiganiro mu gice ca 20 c'igitabo ca Ezekiyeli. Ico gice hamwe n'ibindi bikurikira kugeza ku gice ca 24 ni imburi y'ibibi byari vyiteguye gushika kuri Yerusalemu. Hari ibintu bibiri bikuru tubona muri izi mburi. Ica mbere tubona gitangaje n'ukuntu imburi z'Imana zafashe igihe kirekire cyane kugira ngo abo bantu bahebe bisubireko. Harinze hagera ko Nebukadineza atera, Imana ikiriko irabatuma ku butumwa ngo bayihindukirire bihane. Imana iba yari yirukanye Nebukadineza kugira ngo ntiyirigwe aronona ico gisagara, ariko ingorane nuko abayuda batigeze bahindukira ngo bagaruke ku Mana. Nico gituma igihano c'Imana caruhiye kubashikako. Ica kabiri twomenya nuko umunsi Nebukadineza atera Yerusalemu ari wo munsi umugore wa Ezekiyeli yapfa, kandi Imana yabwiye Ezekiyeli ngo ntamuririre. Ezekiyeli yari atandukanye na Yeremiya kuko yari afise umutima rugabo w'ukurinda, nayo Yeremiya we yari afise umutima woroshe. N'ubutumwa yavuga bwonyene bwaramuriza. Uko kurira kwa Yeremiya nico catumye agereranywa n'umwami Yesu. Ezekiyeli nawe yarushirije kuvuga ashize amanga ivy'Imana imurungikanye akabishikiriza uko nyene. Mu gice ca 20 rero turumva ingene Abisirayeli bagenda bagarariza Imana. Uko bagabitanya niko nayo yanka kwakira imitwaro yabo. Reka turabe muri ico gice ca 20 umurongo wa mbere haravuga ngo nuko mu mwaka w'indwi mu kwezi kwa gatanu ku munsi ugira 10 w'uko kwezi haza bamwe bo mu bakuru b'Abisirayeli gusiguza Uhoraho bicana imbere yanje. Hano biraboneka yuko bari batanguye gutahura yuko Ezekiyeli ari umuntu w'Imana avugishwa nayo, bakaza baramwegera kugira ngo bumve ico Imana ivuga. Ivyo vyabaye imbere y'imyaka isaga 590 imbere yuko Kristo avuka, kandi kuva ico gihe nta myaka irenga 15 yahaciye igisagara ca Yerusalemu kidakomvomvowe. Umurongo wa kabiri w'iki gice 20 ukurikira uravuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho rinzako. Hano biraboneka yuko ari kuri nyene Ezekiyeli yamashikiriza ivyo atumwe n'Uhoraho atari ivyo yigeneye. Dukomeje gusoma ku murongo wa 3 na 4 naho haravuga ngo riti mwana w'umuntu vuga utuku niko umwami Uhoraho agize ngo mbega mwazanywe no kugira ico mu musiguza. Ndahiye uguhoraho kwanje ni jewe umwami Uhoraho mbivuze, ntaco nzosiguzwa namwe. Mbega ntiwobacira urubanza ga mwana w'umuntu, ntiwobacira urubanza bamenyeshe ibizira vya basekuruza. Bari bafise imyidodombo bidodombera Imana ko yagomba kubarenganya mu kubasamburira igisagara ca Yerusalemu. Bari batanguye kuvyiyumvamwo ko bizohava bishika.
Imana nayo yakomeje kubibutsa ibyatumye imaramaza kubahana. Ku murongo wa 5 haravuga ngo, ubabwire uti, uku ni kumwami uhoraho agize, ngo ku munsi natoranije ko Isirayeli nkamanika ukuboko ndahiye uruvyaro rw'inzu ya Yakobo, nkabiyerekera mu gihugu ca Egiputa, igihe namanika ukuboko mbarahira nti nduhoraho Imana yanyu. Imana yabibukije igihe ca kera, hamwe yatangura kubatoranya, ikabagobotora mu bintu b'Abanyegiputa babacura bufuni na buhoro, kandi ikajana nabo mu rugendo rutoroshe rwo mu bugaragwa. Turavye ku murongo wa 13 w'igice ca 20 haravuga ngo, ariko ab'inzu ya Isirayeli barangararije bari mu bugaragwa, ntibagendera mu mabwizwa yanje, ariko bagaye ivyagezwe vyanje, kandi ari vyo bibeshaho uwavyitondeye, kandi n'amasabato yanje barayaziruye gose. Nuko rero ncamaramaza ko ngiye kubasukako uburake bwanje bari mu bugaragwa mbaherengeteze. Abagendanye n'Imana mu bugaragwa bose barayigararije, nayo yabaherengetereje muri ubwo bugaragwa. Reka dusimbire ku murongo wa 21 n'uwa 22 twumve abashitse mu gihugu cabo abari bo n'ivyahavuye bibashikira nabo. Havuga ngo, ariko abana babo nabo barangararije, ntibagendera mu mabwizwa yanje, ntibakomeza ivyagezwe vyanje ngo bavyitondere, kandi arivyo bibeshaho uwuvyitondeye, baziruye amasabato yanje. Nuko rero nca mvuga ko ngiye kubasubizako uburake bwanje, nkabimarira kwishavu mu bugaragwa. Yamara nagaruye ukuboko kwanje, ndwanira izina ryanje ngo ntirikengegwe mu maso y'abanyamahanga, ariyo nyene yabahanze amaso igihe nabakurayo. Birumvikana ko hano urunganwe rwakurikiye abambere nago nyene rwahavuye ruba urw'abagarariji. Transworld Radio, oh, Transworld Radio, Transworld Radio, Transworld Radio, Sambirana, 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 Usemera, Sambirana, 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 Usemera. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera, Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Dukomeje guca ku masonga ivyashitse kuri abo bantu, turaraba ku murongo wa 25 na 26 muri igice ca 20 igitabo c'abavugishwa n'Imana Ezekiyeli. Haravuga ngo, nuko mbaha amabwirizwa atoranye n'ivyagezwe bitababeshaho, kandi mbahumanisha amashikanwa yabo ubwabo, kuko batanze imfura zabo zose kw'ibimazi ngo zoswe mu muriro, kugira ngo ndabajonjogoze baruhe bamenye yuko jewe nduhoraho.
amajambo yo muri iki gice yateye ukuzazanirwa kwinshi mu banonosoye ivya Bibiliya, ariko turabona ko ayo majambo afitaniye isano yayanditswe mu cete ca kabiri c'Abikorino igice ca kabiri ku murongo wa 15 na 16. Haravuga ngo kuko turi ubumote bwiza bwa Kristo ku Mana hagati y'abariko barakira n'abariko barahona. Kuri abo turagacuku k'urupfu kazana urupfu, kuri ba bandi turi ubumote bw'ubugingo buzana ubugingo. Kandi ivyo ninde abishobora? Igihe Imana yaha abantu bayo ijambo ryayo bakarita bakanka kurongorwa nayo, yaciye ibareka ngo birongore. Mugabe ivyagezwe vyayo vyo ntivyaciye bihinduka, ahubwo ivyo vyagezwe naho vyari vyiza vyaciye bibabera bibi, kuko vyarushirijeho kubacira urubanza. Burya n'uyu munsi niko bimeze. Iyo wumvirije ubutumwa bwiza ukabwakira hanyuma ukabushibura, buca buba agacuku k'urupfu kuri wewe. Usigara urutwa nutigeze abwumva, kuko ntushobora guhagarara imbere y'Imana ngo uvuge ngo ntavyo wumvise. Ntiduhave turaba ingene Imana yarahiye canke yarakiye abantu bayo ngo tugire ngo yarabahevye. Ijambo ry'Imana muri kino gitabo ca Ezekiyeli ririmwo amasezerano menshi yahawe abo bantu. Turabe ivyanditswe muri kino gitabo ca Ezekiyeli igice ca 20, dusoma umurongo wa 33 gushika ku 34. Haravuga ngo ndahiye ukubaho kwanje ni kumwami uhora hagize, nukuri ngira mba umwami wanyu, baganzisha ukuboko gukomeye kandi kubanguye n'uburake usukumbuka. Kandi nzobakura mu mahanga bakoranirize hamwe mbakuje mu bihugu mwasanzariyemwo ukuboko gukomeye kandi kubanguye n'uburake busukumbuka. Imana hano yarabasezeraniye kuzobagarukana mu gihugu cabo. Tumenye yuko kugeza n'uyu munsi iryo sezerano ryahawe Abisirayeli ritarashitswa. Hazogera igihe iryo sezerano rishitswa, mbere n'abari bavuze ko Imana ari umubeshi bamamaze ukugororoka kwayo. Reka turangirize ikiganiro cacu ku majambo y'imburi y'umuriro ku gisagara ca Yerusalemu, nk'uko tubisoma muri ca gitabo ca Ezekiyeli igice ca 20 umurongo wa 45 gushika kuri 47. Havuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, mwana w'umuntu, tungira ijisho ryawe ibumanuko, utume ijisho ryawe uburire ikibira co mu kiyaya c'ibumanuko, ubwire ico kibira caho uti niwumve ijambo ry'Uhoraho, uko ni kumwami uhora hagize ngo ehengira nkudomekeko umuriro, kandi uzotongora igiti kibisi cose co muri wewe n'igiti cumye cose. Ibirimi vy'ibibengebenge vyawo ntibizohwamikwa, mu maso h'abantu bose hazahababuka uhereye ibumanuko ukageza iburaruko. Tumvise ngo utume ijambo ryawe ubwire ikibira co mu kiyaya c'ibumanuko. Bamwe bavuga ko aho mu bumanuko ari mw'ishamvu yahawe Yuda, abandi bati ni Negebu. Ico tuzi nuko ari mu bumanuko. Uyu munsi uravye ahari ikibira c'Inegebu, urabona ko caciriwe urubanza koko. Imana yari yabivuze ko ico kibira kizozimangana, kandi niko vyabaye. Caruhiye kuzimanganywa n'umuriro w'Imana. Bitaye ko igihugu cose c'Abisirayeli ntikikiri c'amata n'ubuki nk'uko cari kera. Uyu munsi usanga muri ico gihugu badafise n'amazi akwiye. Mugenzi wanje, nshuti mukunzi wumviriza kino kiganiro inyigisho za Bibiliya, ivyanditswe muri iki gice ca 18 c'igitabo covugishwa n'Imana Ezekiyeli n'ubuhanuzi bukomeye, kandi nawe bikwigisha ko Imana yanka icaha urunuka. Nta zindi ngaruka z'icaha atari uguhanwa, ariko umuti w'icaha waratanzwe, nukwizera umwami Yesu, ukihana utarahanwa, maze ukababarirwa ukazoronka amahoro. Nuko Imana iguha umugisha kandi guhezagire mugenzi wumviriza inyigisho za Bibiliya. Umutima wawe nawe uguhe kugira intambuko yo kuva mu caha, kugira ngo ntuzubone urubanza n'igihano vyabaye kuri aba bantu b'Abisirayeli, abari bagamitse izosi maze ntibumvira Imana, bakigumira mu vyabo. Barahanywe, kandi Imana ntibesha, izohana icaha. None ko icaha kiba mu mwana w'umuntu, bivuga ko
Imana izohana umuntu. Nuko umwami aguhezagire. Nanje ndakwipfuriza kugira intambuko no kugira agakiza muri wewe. Kumbure nturamenya umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uyu munsi ni umunsi mwiza. Nahawe ho guca urubanza, ukamamura ukavuga uti mwami nije ngukeneye mu mutima wanje kuko ari je nagucumuyeko. Nanje ndipfuza gusengera hamwe nawe imbere yuko turangiza kino kiganiro. Ukaba witeguye dusenga umwami kandi ubwire Yesu cyo wipfuza. Mwami Yesu Kristo, turagushimira na ntaryo ko impanuro zawe ari nziza. Uri Imana y'umuvyeyi ugirira neza bukunda, kandi wamuduhanurije ijambo ryawe Mana litubwira kwihana ngo tuve mu caha tubeho. None raba abantu bawe benshi bari imbere y'inyonga zawe bifuza Mana guharirwa nawe. Nanje ndabasabiye mu izina rya Yesu ubaharire, ubakure ku rubanza, ibyaha byabo vyibagire, ubasige Mana, ubahariye amaraso yawe akabatunganya, ubakure ko ico kwitwa cose kwari cyo kubarega. Ubaha amahoro mu mitima yabo, ubanezereze, ubagira abana bawe kandi ubandike mu gitabo c'abizera. Urakoze kuvyumvise kandi kubikoze, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kiganiro cacu cuno munsi garukiye ngaha, naho ubutaha. Yesu abahezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'izi nyigisho za Bibiliya canke ukabikwega ku rubuga rwa interinete http://TWR.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire ku gasanduku ka posta 1140 i Bujumbura. Email ni twr@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa. Inimero ni 79 741 993, canke udusanga aho dukorera i Bujumbura ibarabara ryitiriwe Ubufaransa hambavu y'ishengero Anglikane ari ryo Katedrale Sainte Trinité. Imana iguhezagire ko watwumvirije kandi gufashe gutahura neza iri jambo ryayo.